muraho neza babukani. Uyu musi tugiye kwiga ku buhanuzi bukomeye cyane buri mu gitabo cya Malaki igice cya kane buvuga ku bihe. VYA NYUMA Bibiliya ritwereka ko imbere y'uko umusi w'Imana ukomeye ushika hari iko Imana yasezerano gukora ku bantu bayo. Malaki kene harabuga ko Imana izorungika intumwa izosubiza imitima y'ababyeyi ku bana n'imitima y'abana ku babyeyi. Ibi bisigura gusubiza abantu ku kwizera kw'intango ku nyigisho z'ukuri no ku migenderanire nyakuri n'Imana. Yako isezerano ry'uko Imana itazoreka abantu bayo bagapfa mu bijima ariko izobasubiza kuri imbere y'iherezo. Mu bihe vya nyuma Bibiliya itubwira ko kwizera kuzovangika n'inyigisho z'abantu n'imigenzo itari ijambo ry'Imana. Niko gituma iri sezerano raya Malaki kane riza gusubiza abantu kuri kw'ijambo ry'Imana ku kwizera kw'intango kw'intumwa za mbere ni ugutegura abantu kugira bazobone umukiza Yesu Kristo agaruka. Iri sezerano si iri ugutangaza gusa ariko ni iri guhindura imitima, guhindura ubuzima no gusubiza abantu ku nzira y'Imana iyo abantu basubiye ku ijambo ry'Imana baritandukanya n'ibyaha bakabaho mu bugingo kandi bakitegura kugaruka kwa Kristo. Nico gutuma Malaki kene ari ubutumwa bw'ikizere ku bantu b'Imana mu bihe vya nyuma. Babukani Malaki kane ritwereka ko Imana ifise umugambi wo gusubiza abantu bayo kuri mu bihe vya nyuma. Video ikurikira turiga ingene ubutumwa busubiza abantu ku kwizera kw'intango. Niwifuza gukomeza kwiga ijambo ry'Imana, komeza subscribe. Imana ibahezagire kandi